Pagita. Wa. Nibi ntandero wa mugore uri kumukubitira. Gabingina suka amazi. Umena ndero mwamuha. Pagita. Iyo niyo ndero wahawe wewe. Urashobora gusesa kamazi umuntu agusumba. Uzuragira indero. Pagita, iyi niyo ndero bakurera. Urabona ukuntu mugize. Zuragira indero. Kuno kazunga gedo bususu. Mabuja, wihangane. Aho kana kanye mutaye ndio jenzo akosora. Hana ngobo kama yakazi gani ko gukoropa ina hejeje gwakoropa. Kuva umuntu abayeho yamye arondera ahaba kugira yikingire imvura, izuba, eka n'ibikoko byo mutera sinziriye. Mu ntango yifashisha ibiti canke insenga z'amabuye. Amaze guca ubwenge yubatse akazu k'ubwatsi ariko kahavuye kaba akazu k'ivyondo. Mu nyuma nyavyondo hakavamwo amatafari. Ibisakazo nivyo byabaye inkinzo nyamukuru y'ikiremwa muntu. Uko ibihe byagenda niko umuntu yatera imbere mu mibereho agashishikara kurondera uburaro bwiza kandi bukingiye. Uyu munsi iryo terambere rirabandanya. Superbat ngiyihinguriro Superbat yahani wacu rikora ibikoresho byo kubaka amabati BG32 akomeye ramba y'imigongo ihagaze neza yinjiranamwo ituma hasakagwa hanini. BG28 n'amabati meza aba mu mabara n'amaforoma umukiriya yifuza. Imisumari ikomeye ku buringanire bwose eka na wa undi wa gatatu atahandi wo usanga atari muri Superbat. Ivyo byose bikaba bihingurwa mu buhinga mpuzamakungu bigatuma byemegwa n'ikigo BBN eka n'ibigo bitandukanye mu karere. Mu ntumbero yo korohereza abanywanyi mu kubaho umwaka mushasha, Superbat yagabanyije ibiciro kugera ku bice birenga 12. Superbat iri mu gihugu cyose cy'u Burundi. Hamagara kuri 69 310 310 canke 68 320 320. Superbat yaganuye. Superbat, inkingi y'ubuzima. Chérie? Chérie? Ngo hano. Chérie, ibi ni ibyiki? Ni umugabo w'umunyabwenge nzi. Ndazura bitahura kuko birasomeka. Mu karamu nayo iri ngaho irandika.
cyose apfa gusa no gusinya izo mpapuro. None byari bikwiye ko duhana divorce. Urugo ntiruhatirizwa. Ni nacyo gituma twumvana kugira ngo uronke amahoro. Sheri, ikibazo gihari nawe urakizi. Hama jewe narakoze cyane kugira ngo ibibazo naciyemo abana banje batazohura nabyo, ariko siko byagenze. None ushatse kuvuga yuko ikibazo kiri kuri jewe? Nitwajanye kwa muganga kwibonera neza ko nkomeye, cyangwa ushaka nje hanze ndakuzanira indekari rwawe? Kuki urinda kuja hanze? Rero ushatse kuvuga ko ari jewe ntabyara? Sinshatse kuvuga, ahubwo niko biri. Kuko twagiye kwa muganga neze barampimura abona ko nkomeye, ariko nkubwiye nawe bakurabira uranka. Niba wari uzi ko atacu uyagiriza kubera icyo wavyanse. Abe, Imana ukora ibintu uko bishatse, ntuyihaririza. Nta nubwo twobwira inama Imana. Urugo ni rwacu. Niba twe byanse ko turonka umwana, usanga Imana ishaka kutwereka ko hari ahantu kanaka hari umwana akeneye ababyeyi kurusha uko twe dukeneye umwana. Mugabo mwiza, twadota umwana. Twadogita umwana? Ibyo sibyo byatumye nkora cyane. Kuba narakoze cyane, nashatse ngo nzokorera amaraso yiwanje. Apana kurera abandi bavyeyi bananiwe kwirengera ingaruka z'ubusambanyi bwabo. Alo? Uri hehe? Wowe uri muhira ndagusabye muhira? Canke base turaho duhurira ku kabare kugira ngo tuvugane? Hebi. Aka kanya ushitse uramenyereye gushika kuri urugero? Nagenda gusaba ikintu kimwe. Ego pe, umenyere ko nje nakwihaye. Mugabo, sinze nsubire kumva wowe nkubitiye umwana wanje. Pakita ni mungana. Pakita nta muhuriyeko. Rero ndakwinginze kwijana kumubitira umwana, apana no kumukubita gusa. Sinze nsubire kumva wanamubwiye nabi. Nzomukosora ko zishaka ariko umwana wanje azovukira mu mico ngiya Pakita. Ubwo rero mu gutegura uburere bwiwe nzobutegurira muri Pakita. Umvirize ndakubwira wa mugore we, si gisabo ni itegeko kuri jami ko ntotoriza umwana. Uravyumva? Sinkeneye. Bishatse kuvuga yuko hamwe Pakita yokura afise indero nk'irya
umwana wanje akavukira mu mico nk'irya Pakita nawe byo hava mugarukako niyo mpamvu nzokora uko nshoboye kose ndamukosora. Enda kwereka uzi yuko araho udakoresha n'ubwenge mbe urazi yuko wewe ubaye ngaha juste umwanya mutoya ivyawe bimenyekana byo cugenda rero sinkeneye kunderera ndahari ndirerera. Ariko mugabo mwiza ko mbona ndi makupra bayitaye umwana kire mu nda ariko wowe ukaba wasariye umukobwa mwama ko mugabo mwiza ivyo vyose ni umwanya muto we nakubwirindira. uyu mwanya tuvugana umugore wanje ariko arashaka kutwadogita umwana kuko ariko aravuga ko jewe ntavyara. Rero ndashaka umwana wanje kugira ngo ndabe yuko ari we yorokora urugo rwanje. Abe ko twasezeranye ko umwana azoguma ari wa Lionel nkanaguha imiliyoni 5 kugira ubandanye wibesha ubu naho ushaka iki kindi? Meme aka kanya tuvugana mfise umuriyaridi w'amafaranga kuri account yanje ntashizemo amazu mfise amatongo imiduga business zanje. None ushaka kuvuga yuko ibyo bintu byose mfise byavuye muri izo miliyoni 5 wampaye? Abe je ndavyumva ariko sinoca nshuka ngenda kumubwira Lionel ko Pakita atari wiwe. Dufate umwanya basi tubyicerere dusubire kandi tubisubiremo tubiganire neza kuko igihe kiracyahari. Nimba wifuza yandi mafaranga ndashobora kuguha n'ayandi arenze ariko ukanitwara buhoro tu. Narakoze cyane kugira ngo mbe umutunzi. Nageze kubaho nsaba amafaranga ariko ibyo ntibizongera kubera ko nase ko nokoresha umwana wanje nka business ndamuronka ko amafaranga avuye ku mugabo wa mama wiwe. Ibyo rero byatumye nkora cyane kugira ngo umwana wanje azogira ubuzima bwiza nakazoza keza. Ubwo rero ndashaka umwana wanje. Abe ndakwinginze nkahure. Nta kihari cyo kwiga. Genda ubwire umugabo wawe ko nkiri umwana wanje canke nzoze kubimwibwira. Oya Abe ndakwinginze. Yamavoka ya breba! Yamavoka! Yamavoka ya breba!
Mada. Pardon. Ariko kamwe murabona ingene wakora agendana nabi. Wowe wasamaye. Ariko Imana ishimwe ko atacubaye. Okay. Nta kibazo. Okay. Ni vyiza ko ntahuye. N'ikindi kutuzara bukarengana. Ehe. Sawa wansabye ikigongwe kandi nakubabariye pe kandi bivuye ku mutima ariko tegerezwa kundiha. Ariko nawe urantwenze. Wowe uza gushaka kunyigongesha ko amanda ndakurihiye. Mu boss. Kuba wazanye imodoka ukankanga kugeza isabi y'amangwa y'umutima mbapfuye. Ico ni cyambere. Kuri ico nakikubabariye. Ariko kuri umutahe wanje mfise. Ukabutumye ndawusesa. Amavoka yose akaba asanzaye. Ico ntaco no kubabarira. Unyihanganire rero utegerezwa kundiha. Okay. Nta kibazo. Reka tuyaharure hama ndihe ayononekaye. Aha nta n'imitononekaye boss. Nubwo woshaka ukabiraba. Kumavoka. Amavoka yarahiye. Sa ntacyo. Kanda yaharure. Madam, imbere yuko ndakurihawe nkunda hakwaza kino kibazo. Mbaza nta kibazo. Gikuru nuko uza kundiha. Okay. Ko mbona umukobwa mwiza. Ukaba ukudanaza n'amavoka. Nkigutera isoni. Mu boss. Inda ntibwira ivy'isoni. Ahubwo yibwira ico wayihaye. Rero ni vyiza ko no kwitwa umukobwa adandaza amavoka. Kuruta uko no kwitwa umukobwa mwiza yidandaza. Rero je numvume ngo nta soni binteye. Kandi urakoze. Muko. Ntahure nabi. No kwifuje ko abakobwa benshi batahura nkuko kuri wawe. Kubera ko bakuye amaboko mu mpuzu bagakora nkuko kwawe boteza igihugu imbere. Okay. Ndiha rero. Mu boss. Jama avoka yiwanje. Na y'ibihumbi 10 gusa. Ayo yose. Ayo sayi wanje. Nakoze cyane. Je ntibamfatira nuko. Mubosi bye. Urakoze cyane. Neje uzongonge.
aya mavoka ko yabaye gutya habaye iki? Sheri, nahuye n'umuntu hakwa ku ngonga, niyo mpamvu ubona amavoka ameze uko, ariko iciza ni uko yandishe, ni nayo mpamvu ubonye ntashe kare. Yaciye akuriye? Mani shimye ko atacu wabaye? Meze neza. Sheri, ndagukunda cyane. Hama kandi narakubariye ntuzoza urakora cyane kugira ngo umwana wacu ntazavagira ikibazo. Erega ni umugisha wacu. Je nizere ko atakintu na kimwe umwana wacu azoba. Kuko dutegerezwa gukora kugira tubeho. Kandi natwe nitwabaho, ni umwana wacu azobaho. Je ndizera ko atakibazo na kimwe azoba. Wani kiravuga babo. Imyande. Nuzura ko tiko babo amita. Allô? Allô? Je iyi telefone ndayitoye mu mavoka yanje. Uri wa mugabo wa ngonga. Urashobora kumpa adresse y'ahantu uri nkayikuzanira cyangwa ukaza kuyitora muhira? Oh, sawa ndaje. She. Ni wa mugabo ya ngonga. Kandi ambwiye ngo cende yimushira. Byagenze gute none ngo ayite mu mavoka? Bo, cimushira ko umva yanakurisha amafaranga. Urumva n'umwana mwiza. Cimushira. Sa? Mavoka twavuga. Mubosi, kuba wambonye nikoreye amavoka canke wambonye ndandaza amavoka ariko kazi kiwanje ntibica byitwa ko nitwa amavoka. Je nitwa Meme. Uri kuranyumva? Meme, womba tukavugana gatondo. Hame cyambere umbabarire sinenda kuzizina nkuko nawe umva umpamagara boss ndi boss ariko hagati yawe ndabona ko nubwo yarakaye cyane. Meme, ngenda kubwiza ukuri, byaba byashitse ntutabura impamvu wari ufise ino telefone, ariko icyo nagenda kubwire ntibyashitse paraza. Novuga ko ari Imana yashatse ko duhura je nawe. Twagize accident nivyo, ariko wandemyemo uyundi mutima. Meme, nagenda kubwiza ukuri, nkikubona natangaye cyane. Naravye umukobwa w'ubwiza, ubwitonzi, umukobwa azi akamaro k'umukobwa vy'ukuri. Numva undemwemo uyundi mutima. Mbo haciye hirya no hino numvise nagukunze cyane. Naguhaye amahera, mbona ntufise itama ry'amahera. Ndavuga ati ariko uyu mukobwa ameze gute? Ariyo mpamvu nari nashimye kuguha ino telefone kugira ngo nemeze umutima wanje ivyo noba nibwiye ko ari byo. Casanga vy'ukuri umutima wanje watsinze.
unkunde ndagusaba ikindi kintu kimwe. Simfise ubundi buryo na bumwe twashobora gusubira guhura Jena. Unkundi nkuremo carte simu gusa. Hame telefone ndayiguhe. Ndabigusabye. Nivyaba ngombwa kandi nawe ntiwabyiyumvamo uzompa yandi mahirwe yo kurungura nawe. Ndabigusabye binkundira. Please. Ntaho. Telefone idashobora kwitora. Wow, merci beaucoup. Tuba tuteguriye akiya mahera. Uguhe carte simu hamusho no gushamo amayinite. Hagati yaho nitwa Lionel nanje. Akira telefone. Uragura carte simu hamushimo n'amayinite umbwiye ko wayironse. Umva ndakubwire muntu. Kuba nemeye gutora telefone yawe nuko ari winyihereye. Ntakwibye. Ariko kubyerekeye amahera. Wapi? Nubwo biruko je sinkenye gushika hiyo hose. Kuburyo mbura senkimire yo kwigurira carte simu. Wapi? Ikindi sindakwijeje ijana kwijana. Ko ninagura carte simu nshobora kugutelefona. Ibyo ntavyo ndakwijeje. Utibagira telefone yawe sindayibye ni winyihereye. Nakoze. Sheri, telefone utayimuhaye byagenze gute? Sha, je nagiye turabonana ndahashitse mbona telefone yakuyemo carte simu ziwe acarama telefone acarama na nimero yiwe ngo kugira ninagura carte simu nze kumurondera. Ikindi naco yaciye kwa nkunda. Muri uwo mwanya kibimbwira nabuze ico nkora ndabura ico ndamwishura. Ariko nafashe ingingo yuko nzomusubiza telefone yiwe nkongera nkamubwira ko mfise umugabo wanje. Oya Sheri, ntiwitesha ayo mahirwe. Kubera jewe kuva kera narasaba Imana ngo duhe ubuzima bwiza, kuko uko turondera kose nta mugisha duronka. Hageze naho niyumvira ko nutangura kuyiba kugira ngo turondere amafaranga ya operation yawe. Ubwo rero nuvuga ko Imana itwishyura umugabo mwemere.